Shalom banyonyi bakanguka, izina ryanje ni Chris Ndikumana. Hari inyigisho nashaka kubasangiza nise mwambare amashimwe. Benshi muri mwebwe abuzwa tanganye kera muri kanguka murazi ko nigeze ufata igihe kinini cyane kwigisha kuvyerekeye ubushobozi bw'amashimwe, ingene Imana imanuka amashimwe, ko amashimwe ari ikintu kidasanzwe. Nabyigishe cyane ariko ngize iminsi numva mpwemu w'Imana ambwira ko nkwiye gusubira kuvyigisha, kuko nivyo abantu baravyumva ariko hari gihe usamara canke urangara canke Satana akagushira mu bindi ugasanga wataye intumbero. Nico gituma nashatse gusura kuvyura ikintu citwa amashimwe mu buzima bwacu. Ndabigira ko kenshi kuko nivyo vyagize icondi uno munsi. Nimba uno munsi ariho kanguka, nimba naravuye mu vyo narimwo kera, nukubera natahuye ubushobozi bw'amashimwe. Bamwe muri mwebwe baravyumvise, abandi benshi ni bashasha, ariko nagenda basabe mwumvize ino nyigisho. Hari ikintu kidasanzwe mpwemu w'Imana canke Mwuka Wera aza kuganira namwe. Muheza gigwe. Kwa mbere ni kumasengesho, numva mpwemu yabwiye ati dimanche uzokwigishe ku bushobozi bw'amashimwe. Ndavuga iyo nyigisho yigishe kenshi barayizi, nubwo bayizi benshi barazimye. Tuba dukeneye gucangamura, kuvyura, gukangura impwemu y'amashimwe. Kuva dutangura amasengesho y'ibyo byariko biravugwa, amasengesho no munsi nta intercession yarimwo gukora amashimwe gusa. Bisigura yuko hari ikintu Imana ishaka gukora biciye mu mashimwe yawe. Haleluya. Tugiye kwiga ko tuzoshima atari uko bimeze neza, ariko dushime ko twaremewe gushima Imana. Imana, haleluya, Imana irakeneye kwitazira, irakeneye amashimwe yawe. Mwazi gituma? Kuko Imana ntishobora kwadoha, Imana ishobora gutazira. Ntishobora, Imana ishobora vyose kiretse gutazira. Kwe kidatazira, kwe kitagira worship, kuko nta kintu kibe kiri hejuru yayo. Twebwe turi hasi yayo, ishaka ko tuyiha amashimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Pio uriteguye? Tuje muri Yesaya 61. Amajambo abantu ushaka kuvuga ngo urayazi, ariko turakeneye kuvyuka. Ndagereza kunyerusa ku mwanya si munini. Ezayi 61 usome kuva ku murongo wa mbere gushaka kwa gatatu. Mpwemu Uhoraho ari kuri jewe, kuko Uhoraho yandobanuje amavuta ngo mbwire abaciye bugufi ubutumwa bwiza. Yantumye gutubika imitima imenetse, no kumenyesha abarindwa ko barekuwe. Barekuwe n'imbohe ko zugururiwe. Imbohe ko zugururiwe. Ngo menyeshe abantu umwaka wo kwemererwamwo n'Uhoraho n'umunsi wo kwihora w'Imana yacu. Ngo nirure abagandaye bose. Abagandaye bose. Kwa gatatu. Ngo nshirireho abagandaye Isiyoni. Igitsibo mu gishingo c'umunyota. Igitsibo mu gishingo ciki c'umunyota. Ubwo yuko ahari umunyota, umunyota kenshi iyo ahantu hari umunyota nuko habaye gusha, guturira, hahiye, gutwika, ibintu bituriye hasigara umunyota, sivyo? Aho hari umunyota hari akababaro, hari umubabaro. Aho hari umunyota Imana ivuga ngo ngira ndahashiriki igitsibo. Igitsibo, sivyo? Igitsibo mu Kinyarwanda ni iki? Ikamba, kuhone, cyangwa diadem. Icya kabiri bandanye. Ndabahe n'amavuta y'akaneza mu gishingo c'ukugandara. Amavuta y'akaneza y'umunezero, huile de joie, mu kibanza ciki c'ukugandara. Haleluya. Abagandaye ndagana bereke yuko uko kugandara gushobora gucikamwo. Kuba kugandara haba amavuta y'umunezero. Ahagandawe hari amavuta y'umubabaro. Masha guhindura uwo mubabaro iwugire umunezero. Hanyuma cyagabandanya. N'umwambaro wo guhimbaza. Umwambaro wo guhimbaza mu gishingo c'umutima uhondobereye. Murongo gatatu. Un vêtement de louange. Umwambaro wo guhimbaza. Garment of praise. Haleluya. Kugira gute? Kugira ngo baze bitwe ibiti vy'ukugororoka. Umwambaro wo guhimbaza uramplasa iki? Usubirira iki? Mutima uhondobereye. Un esprit abattu. Umutima wabyanjaguritse. Umutima wataye ivyizigiro. Umutima uri kuri dodomba. Hako uwo mutima Imana ishaka gushiraho iki? Ishaka ko wambara
impuzu cyangwa imyenda y'iki yo guhimbaza cyangwa y'amashimwe, vêtements de louange. Haleluya. Ino nyigisho nayise ambara amashimwe. Wambaye iki? Ndashaka ko nyuma y'inyo nyigisho we ore wese aba yambaye iki? Amashimwe. Utambaye amashimwe wambaye iki? Wambaye kwidodo, wambaye kwihebura, wambaye frustration, wambaye kuzazanirwa, confusion. Ariko ndashaka ino nyigisho niyahera, habari bari ngaha babayikurikira kuri internet, kuri radio, wambare amashimwe. Ivyo bintu bitatu mwabyumvise. Bwa mbere ni igitsibo cyangwa diadème. Desire, ushobora kutwereka diadème? Nagerageje kwirondera kuri internet. Mwayibona? Abari hariya ni mwashobora kubadugiza barabe. Diadème ni kijya urugori cyangwa igitsibo, ikamba, sivyo? Ikamba kijya gisigura iki? Gisigura gloire, kunezerwa, ni fierté. Hari ikintu Imana ishaka ko wambara. Ahari umunyota haje kijya mu buryo bw'umwemu, mu buryo bw'umwuka. Ikindi amavuta mwese murayazi, amavuta y'umunezero aze ahari kiriyo, ahari imwemu, umutima wihebuye, umutima wataye ibyizigiro, habiki habe inyambaro yo gushima cyangwa guhimbaza, vêtements de louange. Ndashaka wambare amashimwe. Umurongo wundi ndashaka some Zaburi 22:3 mu Kirundi ni umurongo wa 3 no mu Kinyarwanda. Mu Gifaransa ni umurongo wa 4. Psaume 22 verset 4 mu Gifaransa, verset 3 mu Kirundi no mu Kinyarwanda. ariko wewe uruwera. Wewe uruwera, intebe yawe ikikijwe n'ishimwe rya Isirayeli. Intebe yawe yande y'Imana yandiho ikikijwe n'iki? Okay, mu Kifaransa bavuga ngo pourtant tu es saint. Uruwera, tu sièges. Siège. Vuga tu sièges. Siège ni gute mu Kirundi? Kugira gute? Kwihengeka. Kubu vyagira. Mwese ninda vyagiye ngaha. Muricaye. Nimuvyagiye kubera nta sayisigaye muce musohoka. Umuntu yavyagiye arashika abari iwe. Niyo adresse yiwe. Nta numwe muri mwebwe aba hano. Mwaje hano guhimbaza Imana, kumviza ijambo ry'Imana, gusenga, muce mutaha kuvyagira iwanyu. Adresse yanyu singaha. Murafite adresse. Iyo adresse rero n'ahantu uvyagira, ugashika, ukicara, kuvyagira harimo confort. Sikurabona ngo vyagira. Unyuma mbwiye ngo ntavyagire kenshi n'umuntu w'umunyacubahiro. Afse nticara kuri gasonga bugari. Cyangwa intebe yari yose, yicara kuri fauteuil. Yicubahiro, VIP, place d'honneur. Uricara ukavyagira bien, ukigorora. Uraje nabi no gusinzira sinzira. Kwera bagufashe neza, sivyo? Nashaka twumve iryo jambo kuvyagira. Siège. Tu sièges au milieu. Ngura siège hagati y'iki y'amashimwe. Haleluya. Mwene majambo amashimwe ni iki? Ni iki? Ni intebe. Amashimwe ni fauteuil yandiho. Imana irondera amashimwe bwira ivyagire. Irashaka kuza kuvyagira mu buzima bwawe. Igituma kenshi twaba twagiriza Satani, turega Satani. Satani yo ndiho atavyagiye, Satani atavyagira. Ntimwavyumvise. Ndabisubiramwo. Nubwo bitageje kumva. Nubwo ukijijwe. Natavyagira ndiho, Satani aravyagira. Avyagira gute? Aza gufata ama decision mu buzima bwawe. Aza gufata ubuzima bwawe. Aza kuvuruga ibintu byose, akabigira mu buryo binyuranye n'umugambi w'Imana. Kubera iki? Ndiho nta kibanza afise. Niho mwemvise. Gute umwemvita mu kuvyagira? Nazigishije cyane ngaha kandi nshaka kubisubiramo n'umunsi. Tumenye ko Imana iza kuvyagira amashimwe yawe, apana y'umuvoisin. Apana ya mama wawe, apana ya petit frère wawe, yiwawe. Ari wavuze Pio, yavuze sizukare Pio yivuze. Abebara ya 13:15. Hébreux 13:15. Yuko biciye kuri Yesu dutanga ikimazi cyangwa igitambo cy'amashimwe. Ni kuvuga iminwa yacu yatura izina ryiwe.
sinzigane nzobisubiramo kangahe je igihe cyose nango nzofite imyaka 80 nzokaba niyutsa abantu ubaka intebe kuko imana iri mu ijuru irondera intebe yicarako kenshi irondera ikayibura kubera iki isanga imyidodombo nayo wamvise satani kuza kwicara kwihebura ko amajambo mabi kuvuga naragowe imana nimbona ntinyibuka sinzi icyo nayikoreye ahonye kuremvita satani n'amadayimoni yiwe ariko imana ishaka kuza kuvyaga presence y'imana ni intebe yayo sivyo nico gituma nababwiye abakora kwikira bibiliya muri kanguka nababwiye yuko isezerano rya kera niki ni gitutu kijyo turi mu no musi ibintu byose twabonye kera abakora mu barewi mu kuvayo nivyo tugendera mu no musi mu buryo bw'impwemu isanduku y'isezerano yari kimenyetso ciki yari shusho ya presence de Dieu mari mubizi igituma igihe cyose abanyesirayeli baje mu ntambara babonye abansi babonye badafite isanduku y'isezerano baranezerwa igihe cyose baba bafise isanduku y'isezerano baranesha nubwo bari bakeya nubwo atabafite inkomezi zikwiye kubera isanduku y'isezerano yari presence y'Imana babazi ko baca banesha rero ahantu hose le temple de Dieu ihema y'isezerano hatarimwo isanduku ibisigaye byose n'ubusa abakurikiye muri kanguka niko ndigisha kuvayo nababese ngene Imana yabwiye Mose kubaka ihema y'isezerano icyambere yatanguye ni iki si fondation si biti samatsinga ikintu cyambere yatanguye kumubwira ni isanduku y'isezerano kuko nico kiri indispensable ibindi naho byobura ariko isanduku y'isezerano keneye kuhaba rero isanduku y'isezerano ntibayitwarwa kose murabizi nta zina muzi muri Bibiliya y'umuntu yitwa Uza ndamaze kumva Uza yabonye iki yabaye iki yarapfuye gusa kanseri niyo yamwishe yishwe n'iki diabete yishwe n'iki yishwe n'iki yagiye gukora ku isanduku kugira yifashe yagirirwe hasi ayo yabonye yaciye apfa yishwe nande n'Imana abantu bagenda kuraba isanduku y'isezerano gutya 50,000 250 paf bagaca bapfa kubera iki isanduku y'isezerano cyari ikintu kidasanzwe kandi sore wese yayitwara icyo uza yari umwe mu bashoferi bari batwaye isanduku y'isezerano kugira batwara abafilistiya bari babivye isanduku y'isezerano Dawudi atuma kuyirekupera bayizanye uza baca bayitwara nk'uko abanyamahanga bayitwara abanyefilistiya bayitwaye mu mukogote bayishira inyuma nk'uko batwara ibindi byo byose baca bayigumana Dawudi amara imyaka hafi 20 atafise isanduku y'isezerano Yerusalemu atayihari arayishurirwa ati reka nje kuyigira gute kuyirekupera nigeze kugira inyigisho ni la récupération de l'arche de l'alliance kugarura isanduku y'isezerano niyo ndayikwikiye haleluya ayigarukanye uza n'undi mushoferi bagira kwa kundi igiye kugwa uzazana akaboko ashara kubitwa capfa ngaho nyene bacaronkira SMS Dawudi SMS yariho mugabo baramurungiye ubutumwa aronse message ubutumwa yuko iyo sanduku y'isezerano uza umushoferi we yapfuye aziziyo ati nibuyizanire ngaha nanjye naho nkeneye baca bayishira witwa nde Obededom bamushiriye imara y'amezi angahe 3 muri ayo mezi 3 byagenze gute muzo gusoma Bibiliya niko nabatera uroho bwo gusoma Bibiliya muri ayo mezi 3 Obededom jamujye bava gute yarahezagiwe nibiri mu nzu byose hari abavuga ngo nimbeba yarahezagiwe mu nzu iwe ibintu byose mu nzu byiwe byarahezagiwe gushika naho ababanyi babona babimenye gute barabonye abana ngene bambara babona umunezero babona presence y'Imana baca barasubira message Dawidi baraguciyemo ya sanduku nimbukira umwami yirekupere Dawidi ati nivyo Obededom aja kuyimwaka muzoba ndayimusoma barayimwatse bayitwara mu nzu y'Imana Obededom ko yarabonye ubushobozi buri mu isanduku yarayikurikiye
yarayikurikiye ataravuga ati ndashaka kuba portier nzoguma ku muryango mbe hafi yawe bavamo n'abana biwe n'uruvyaro rwiwe. Haleluya! Wamaze kubona presence y'Imana ntuyive inyuma. Ndashaka tweka abaherezi ngene bayitwara abari hariya anye singene muza kwibona bari mubona n'abaherezi mu Kinyarwanda n'abatamvyi sivyo abatamvyi cyangwa abaherezi kujya niko isanduku y'isezerano yari kwiye kugenda itwawe. Bawuza nabo ntibaronse guhishurirwa na Dawudi nyene Dawudi ntavyatahuye yarungitse umushoferi kuzana mu muduga inyuma yatsi fuso yarungitse fuso kuzana isanduku y'isezerano. Hari abantu benshi bafata presence y'Imana bakayishira muri fuso. Abantu bakijijwe bakire Yesu umwami n'umukiza Bibiliya ibita muri Petero wa mbere 2:9 1 Pierre 2:9 ngo nabami kandi n'abaherezi cyangwa abatamvyi sivyo. Nimba unakijijwe uri umuherezi cyangwa uri umutamvyi mu buryo bw'impwemu no musi ukwiye gutwara isanduku y'isezerano ukwiye kugezwa gutya. Dawudi yabitahuye asuye kuja kwirekupera kwa Obededom yarungitse abaherezi abatamvyi ati ndumve zero nimusuye kunkwegera ibara ayo nabonye arakwiye mugende mufate isanduku y'isezerano apangore wese muyishire ku bitugu. Vuga uti ku bitugu. Hari abantu ngaha ku bitugu huzuyemwo ibibazo, huzuyemwo kwidodomba, huzuyemwo kwihebura, huzuyemwo kuzazanirwa sivyo bwo twabona, huzuye umunyota, huzuye ikiriyo, huzuye un esprit abattu. Oya icyo kintu gikuremereye nashakitse kuvamwo no munsi aho hari akuremereye uhashire isanduku y'isezerano, uhashire présence de Dieu. Icyo kintu gikenewe kuko bayizanye kujya barayizanye baragira urugendo rwose biri ngaha nta mukogote numwe nta sha nimwe yigeze twara isanduku. Kujya rero niko Imana ndiho ashaka tubutwara. Tumutwara gute? Mu mashimwe. Wambare umwambaro ku buryo Satani yakubone abone umwambaro wambaye. Dans le monde spirituel mwisi taboneka mwisi y'imhemu Satani arazi ngene twambaye twese ngaha. Simbuga iyo koti wambaye iyo pantaro igoroye neza sije ngiravuga. Ikuvuga mu buryo bw'imhemu wambaye iki? Wambaye un esprit abattu, umutima wajanjaguritse wihebuye, wambaye kwidoga, wambaye kuzazanirwa, wambaye kwibaza gituma mbaho, cyangwa wambaye umwambaro w'amashimwe. Nimba wambaye amashimwe uri nk'abajya abantu. Rero Imana twasomye muri Zaburi 22:3 mu Kirundi no Kinyarwanda ngo ashaka gute kuvyagira mu mashimwe. Ashakuza nico gituma uko nyene ntabereke uko nyene batwara isanduku niko twe dukwiye gutwara iki apana amashimwe Imana amashimwe nabwe ko ari iki oya apana umwambaro iki intebe fauteuil turi kumwe n'abantu bakurikiye. Imana ishaka yuko ku gitugu cyawe haja kwiki intebe yayo yitwa gute amashimwe. Naganabye kende kera maze ko kera ngaha no mu Burundi nyene umwami yaramushira he ngaha ibihugu byinshi barabashira ku bitugu sivyo. Naganabye ifoto y'umutware ari ku bitugu twereke yikurikira mwamowe ntiboneka neza mbwa murayibona iriya. Hari umugabo ataboneka neza ari hagati n'abandi bane nk'abo baherezi nyene bijya si bikino ni kugene bamutwara ujya mugabo kweka mutwara kujya kwera bamwemera bamwubaha bakonta kuri we ubuzima bwabo no batuze no bagaburira bamubonye avuye ajya baca bafukama le Seigneur umwami wabo n'ujya. Hari yindi iyo ntibona neza ikurikira murayibona abanyagihugu mugabo bazi kwadora umwana w'umuntu murayibona bamushize he ku bitugu. Mbe ku bitugu byawe hari iki? Hakeneye kuba intebe. None ijya ntebe yishyeko ariko twebwe Imana dusanga he? Ijya ntebe iri vide igaragara
ni ukuvuga yuko ntishobora kuguma igaragara nabigishije ngaha ntishobora kuguma igaragara kuko imana ishaka kuza kuvyagira ariko itavyagiye hariho uwundi muntu akerebutse ashaka kuvyagira muramuzi jewe satani ntaje hirya jewe nimba uguma witodomba aravyagira ikibazo kihari kubona b'imana ntumenye ko ari satani wiyeza ngo ni wewe n'ivyiyumviro vyanje kameme oya vraiment oya ndabivuyemo nzokizwa nk'abandi ngene dimanche kuri eglise nirinde ubusambanyi umesoma bibiliya aravuga ngo ume numviza kanguka ukwiye gutahura yuko nkeneye kuba umuherezi nkeneye kuba umuadorateur nkeneye kuba umunahimbaza Imana muri Yohana ndisoma kuri mwanya ari muto muze mwandika imirongo mvuga muri Yohana 4 Jean 4 verset 23 à 24 Yohana 4:23-24 Yesu yahuye nande yahuye n'umugore w'umusamariya urayizi inkuru ariko amubwira umugore amusaba amazi akavuga ati yabuze uwondi niwe wonsavye amazi ariko ikintu gikomeye Yesu yamubwiye yaramwariye ati igihe kirageze aho abasenga bukuri basenga Imana mu mpwemu no mukuri umurongo wa nyuma mu Gifaransa niho nkunda cyangwa Icyongereza amavese mwamwe verset 24 ngo abo nibo bantu nibo adorateur vuga uti adorateur nibo bantu batazira bambaye umwambaro w'amashimwe data ariko ararondera ya amen zibiri gusa nimba bitahura icyo mama kabitahura ubuzima bwanyu bwohinduka kuko urumva irabwire iyo Imana yemvise mu buzima bwawe ikaza irahindura ubuzima bwawe nta muntu n'umwe yemvise Imana mu buzima bwiwe Imana ntigira icyo ikora haleluya natigishije kenshi no mu ntayanje nabivuze 2009 fata imyaka 10 Imana inyuguriye amaso gutahura ubushobozi bw'amashimwe nzokabona bigarukana kuko turavyumva tukabigezeramwe tugasura tukazima satana dusamaza tukibagira ko turabaherezi akazi kacu n'uguhereza akazi kacu n'ugutazira n'ugushima haleluya naramaze imyaka nabivuze kenshi namaze imyaka senga nitotomba novuga yuko ukuguru kumwe kwarasenga uku ni kukidodo uku ni kugashima uku ni kukidodomba kwa ubuzima bwanje sinumva igituma ubuzima bwanje bwo kwakundi nyene kubera ikibwa mu buzima bw'abundi kubera ikibwa ntatera imbere naguma ndiko ndagiriza satani gusa shaka kubwira yuko satani arahari nivyo abanyefeso 6:12 Ephesians 6:12 yuko abo tunigana abo tugwana saba inyama n'amaraso satani arahari ariko nababwira yuko turashobora kumuha inkomezi mu kumureka akicara mu ntebe ya ndiho ndabisubiremo satani turashobora kumuha ubushobozi mu kumureka akaza kwicara mu ntebe ya ndiho mu rundi ruhande satani turashobora kumugwanya mu guhamagara ndiho akaza kwicara mu ntebe yiwe mu mutima wacu agendera ku bitugu byacu kuko iyo ndiho aje namana bisigura iyo ndiho aje ntaza gutyo aha niko mvugira ngaha mu Burundi igihugu cyose urimo nimba uriko uravuga ubutumwa mw'ishengero icyo gihugu nyene urimo umukuru w'igihugu w'icyo gihugu akaza mw'ishengero neza ko muhunda gutya mwese nta mwese urakundaba tuvugisha ukuri tubeshanye mwese urakundaba bigenze gute dabora umukuru w'igihugu aje ntaza gutyo hari abantu baza kuza imbere yiwe imbere y'uko aza nubwo utazi ejo bundi twari ahantu muri mariage aho i Bujumbura turi mariage twitekaniye twicaye neza tubona abantu bataje biruka barondera intebe abwira turi kumwe ariko byo byose nubwo atari umukuru w'igihugu umuntu agira azarakomeye bakarondera bamwe bakahagurutsa bagapanga ibintu bitari muri programme habaye surprise y'umuntu yaje ngaho haciye umwanya tatubona umwe araje protocol uwundi araje tatubona umuzungu araje
apana uwo ari we wese. Umuzungu aserukira leta zunze ubumwe za Amerika mu Burundi ntiyapfuye kuza ngo ndaje. Habanje kuba protocol. Vuga uti protocol. Mu ijambo ry'Imana harakenewe protocol. Mu by'Imana hariho protocol. Abavuga ati ntacyo kirahari. Harakenewe urutonde. Haleluya. Zaburi 104. Psalm 100 verset 4. Haba ngo muji imbere y'Imana ni iki? N'amashimwe. Siko avec louange. Mwegere intebe y'Imana n'amashimwe. Imbere y'Imana n'ujyayo ko ari ho kose. Nuko ufise ibibazo, tangura ikintu cyitwa amashimwe. Tangura upfukame, nuvuga ibibazo byawe. Nivyo uraza kubivuga, hari umwanya wo kubivuga, ariko hari ikintu cya mbere, hari urufunguruzo rukenewe gwitwa inyambaro y'amashimwe. Tangura uvuge Imana, tangura uvuge ubwiza bwayo. Haleluya. Cyatwereka yuko nimba umwambasaderi aje. Umwambasaderi ashitse, programme zaje zinduka z'urubanza. Bazi ko batanga amajambo, bacahindura. Baravuga ati kubera hari ubuserukira leta zunze ubumwe za Amerika aje muri kono kanya, tukadumuha kanya arashitse ashisigiza. Kubera iki? Nyamwi programme kubera kaci yavuga. Kubera autorité, vuga uti autorité. Hari ububasha afise. Ashitse programme zihinduka zose. Ndiyo niyaza mu buzima bwawe programme zose zirahinduka. Ama plan satani yateguye mu buzima bwawe ndiho niyaza akavyagira byose beshawa ubusa bure. Kubera afise autorité. Afise autorité. Natankarero gihe George W. Bush yaje Kigali. Ariko yari Kigali cyo gihe. Yewari, yo mwari. Abo imbere y'uko baza televiziyo nta kindi yavuga. Babivuga bakamwerekana umusaza nta kazi kariho. Congé payé. Attends, c'est la première puissance du monde. Uko bavuga. Ashitse icyo gihe nta Tigo yariho nta hariho MTN barakupa. Telefone nta connection yariho. Niyo usohotse akwaza ugiye he? Ndi umunyarwanda ugiye he? Habaye iki? Wari umuntu akomeye yaje mu gihugu cyacu. Ntakwabwira yuko hariho communication dans le monde spirituel y'amadayimoni. Ariko iyo ndiho manutse connection pa! Azimira. Cyane numara ko bavuga hello alpha omega. Amaradio yose acapfa. Kubera umuntu uyu. Byaranyigishije ibintu bya George Bush byaranyigishije. Byarahindi ubuzima bwanjye. Ndacembwira Imana nti nimba ujya muntu inyama n'amaraso. No muzi George Bush agenda muri shop wenyene. Atarabagati diko. Agenda kugura ibisugu imikate amata na madamu wiwe bagenda bafatanya batama. Nubu yaza mu Rwanda uvuga ati wamwe hari president yacu. Kuma mukora genda ku kazi. MTN kora neza nta kibazo. Autorité yagize iki? Yavuyeho. Ariko ndakunda yuko hari ingoma itazovaho. Hari autorité itazovaho. Azokwama yifise. Na rimwe izovaho. Na rimwe Barack Obama aheruka muri Kenya. Ubwa mbere ari president muri Kenya yose yarahagaritse amaraso. Ari mu bitaro, televiziyo mu bitaro. Obama. Agarutse wa mwana wacu yacu. Atakiri president. Ndakunda ngene umana ifise autorité izokwamaho. Idaba expiré. Nicyo gituma wabitahuye mwemvite aze avyakire. Bekaje muzi wawe umwakira gute? Cyangwa se kuri imyozi. Akundi. Uko mwakira ni ukura musubiza inyuma. Je nabitahuye Imana yanafashije gose kwitahura. Ni ubuzima bwanje bwace buhinduka. Ko nabitahuye nkenye cyane.
uretse gusa ko naga n'amaguru nashobora kubura amafaranga ya bisi ndatahura yuko ndazigane ndi haloye apana yo muhira yo kubiro ndara kubiro ndavuga nti okay nubwo nkenye hari utunzi ifise ndashafise ijwi ndacyafise ijwi ndacyafise ukwizera ndafise ijambo ndavuga nti rero haleluya ndakuye kwidodomba ndakuye kwihebura ngira nambara amashimwe iminsi yose ngashima agera igihe nkavuga nti none uza gushima iki ko atacu ufise nindakwiye ko atacu ufise ndafise Yesu ari ku ngoma haraba Imana icambere ndakubwira Imana ivyo yaremye atanyungu ufisemo habwira Imana Imana ngene uri gitangaza mwijoro nagenda mwijoro ya nyenyeri kujya kwezi isi yose ifise mu kiganza cyawe inyoni zose ibikoko vyose vyaremwe vyose wevuga rimwe gusa vyose bikaba n'ibibazo biko biraba nuko biretse ijambo yawe gusa rimanutse byose birapfukama ninde yagara imbere yawe ninde kuza satani ashobora kuza kuvuga ivyo bintu satani cyakora atashaka wibagire ivyo ufise akwereke ivyo udafise mukandike akorandika satani ashaka wibagire ivyo ufise ushira amaso kuvyo udafise kuko niwashira amaso kuvyo udafise ukamwe ugatutanga kwidoga ni ukuvuga yuko satani muhaye intebe yo kuganza haleluya ijambo ry'Imana rivuga turi umugeni wande rero relation y'umugabo n'umugore ni ishusho yo mwijuru Imana n'ishengero ryayo sivyo rero iyo umugabo atashe muhira adezerwa abagabo ari ngase shaka kwaza mutuza amaboko nagira mbazani abagabo batashe banezerwa ko batashe wabo ni bangana ntimutuza amaboko kuko abatadukije bava bagira ikibazo abagabo umviriza mvuga mu pagani abakizwa Jemaze kuganira turagira counseling abakizwa barananirwa gutaha muhira abarondera ahantu habaye veye kugira cyo gukesha hatahe muhira kuko gutaha muhira ijoro riba rirerire sibona burakeye ubu kiri kwirembo gusa aho rero uvuga ngo urankunda mugari rimwe na rimwe arafise raison kuko abagabo benshi nabwo abagore ko bakunda abanyafrika urayobwira abicaye n'abagore babo seminari yabaye y'abakizwa n'abadakijijwe baja hamwe bakavuga ivyingo ibujumbura umwigisha ari yaje avuye hanze avuga ati abagabo bose muri ngaha fata amatelefone yanyu telefone abagore banyu mwabwira uti ndagukunda sheri ndagukunda 70% niyo bwagira bivuga ivyo bintu babivuze kera bakiri abafiance arba nimuze mutubwire ivyo babishwe umwe aravuga ngo uyambwiye ngo zirakuva kosha kuko ravyo yigeze amubwira abiheruka w'ifiançaye nabwire abagore barashaka ko muwabwira ko mubakunda nimugara nkaho undi avuga ngo sheri none urankunda cyane nunkunda sheri umviriza rero hacinya ka 15 nabikubwiye niyagira igihinduka nzobikumenyesha akeneye ubimenyeshe iminsi yose ndiho ashaka umushime iminsi yose ashaka umubwira ko ari Imana iminsi yose ukuzoguma umubwira ko ari Imana ko ahambaye ko ashobora vyose ko azi vyose ko atayindi Imana ukuzoguma ku mavi azoza avyakire fote comfortable atari ivyo naho uramugabo araza arihengeka Farisito zana ngana kutuba aho mutuma je sininga kubera iki sibona navuye muri yonso kubera araza nta munezero akumarondera ari wasfeta telefone okay ndaje kuraba gashasohoka ave muri yonso abadamu muri ngaha mukiko n'abagabo bayo mugerageze baryoherwe batashe none ko nagerageje atanakimakora nkanyishura mwebwe n'ibyabona nubwo atabibona wabivye imbuto mwisi itagaragara mwisi itaboneka hari imbuto washizeyo ntacabona ntacazovamwo
wambaye iki? Kwitodomba. Kuri iyo mwambaro wambara umugabo, mwambaro w'iki? W'amashimwe. Sivyo? Bikore. Ndakunda ngene Paulo avuga ngo abafite bakoresha ngo mububahe, ngo ntimube mubaha abantu inyama n'amaraso, mubahe so wanyu wo mwijuru. No kuba umugabo wawe nubwo bari kigaba, umubahe kubera so wawe ari mwijuru. Sivyo namwumva. Hari ikintu tugiye kumva yuko navuze mvuga ndashaka gukaya atmosphere, vuga atmosphere. Atmosphere ni kirere. Ndashaka kurema ikirere ciki cy'amashimwe. Ndashaka Imana ivyagire muri inezerwe. Sibona nashize kwa Kristo. Sibona nashize kwa nde? Kwa se, kwa Pio, kwa Mwese. Hano nkuyemo. Ashaka gushika iwawe. Tendebuka nabwiye Imana. Navyo yanditse nabwiye Imana kuva no musi. Ndavuga ni kuva no musi. Ndakunda kuvuga kuva no musi. Fo guhitamo. Ino nyigisho no bayumviza ufega uvuze uti kuva no musi. Ndashaka ko Imana inezererwa iwanje. Hageze ndabwira Imana ni Imana nubwo igihugu cyose cy'u Burundi cyo kwitodomba hariho adresi kurindiriye. Hari ahantu ushika ukaruhuka. Ndashaka namwe mukeye adresi, mukeye environment nziza, atmosphere nziza. Imana ivuga ati hajya ndahashitse ndaruhuka. Ivyago ingorane z'imyidodombo y'isi yose hari abantu bamwe cible nkeneye gushikiramo. Rero iyi Imana ishitse nako nababwira George Bush yuko haraje abantu benshi, haraje abasirikare benshi b'Abanyamerika bagashaka no gutegeka ibintu mu gihugu kindi. Muri Bill Clinton agiye muri Afrika y'Epfo harabaye confrontation muri Cape Town. Guverineri wa Cape Town aravuga ati arabwira aba Marines mubiriza rero ngaha aha ni muri Afrika y'Epfo kumashaka gutegeka ibintu byose kwereki ko afise ingomezi. Rero iyo abamarayika baje barategeka barakomanda amategeko ari ngaho yose shu twabishyize hasi. Dufite ibyacu mwijuru, dufite ibyacu, dufite plan yo mwijuru, turazi imigambi dufise. Iyo migambi wari ufise yose toka yonderi yiwanje gusa. Tabwiye Imana rero ubu ndashaka unezerwe. None cyandika narara aho naraho icuma nararamo. Narara mu cyuma cy'amasengesho. Ni adresse yanje. Mije cyuma cy'amasengesho nayo byiye naharara siko abizi. Kakamatera nakazinga nagashira ahantu mu kabati. Hari umukeka abasenzi baje ntibamenye ko ari umuntu arara ngaho. Hazi bamenye ko ari umuntu arara ngaho. Bari bazi ko nta gusenga gusa mugabo ni chambre yanje. Ku muryango cyandika ngo kirazira kwitodomba. Niyo defise yakanguka yavuye. Ngaha kirazira kwitodomba. Nabwiye Satani ngo ndashaka kumenye ko ngaha kizira kwitodomba. Kuko Imana yampaye demonstration. Nayo yabwiye demonstration. Kuburyo niko nasenga ndiko natazira mbona daimoni ko yafuya hiruka. Dakanura Mana ahunziki. Ahunze jewe. Nani wari ngaha wampamagaye gute mu mashimwe wateguye intebe kugira nze kuvyagira. Imana nishobora kuvyagira mu buzima bwawe atantebe wateguriye. Amen. Uzofanga kenshi tumwa twidogera Satani. Imana iraje mu buzima bwawe. Uragiye masengesho. Tana kuvuga ibitagenda neza. Ariko Mana ntubona imyaka maze. Abo twiganye babyaye 5. Yaone gukoreye iki? Mbwira bihane. Ukubibaza ngo yavyagiye ari hariya. Ndarindiriye atmosphere. Imyaka tamwandaronka nusire kwitodomba. Gira Imana manze ujimbana ishimana. Shimana kufise ubumagara, shimana kufise umugabo, shimana kwakijijwe, shimana kwishobora vyose, shimana ku rukundo rwayo. Vuga ineza yawe yamaho ibihe bidashira. Wamaze ukrea atmosphere, uvuga ikibazo cyawe. Wamaye umugabo, wamaye amarugani, ashaka nanje umwana. Haleluya. Iyo sengesho zobusenze inyuma y'amashimwe ifise ubushobozi cyane gusumba kugenda kwidodomba imbere y'Imana. Hari mirongo myinshi kubereka nishobora kwibereka ku mwanya ukuriruka. Abe nashaje muri mu ngoma ya kabiri. Chronique
2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Murongo wa 21-24. Intambara ya Yoshafati. Siko murayizi. Ayisome 21-24. nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira uhoraho no kumutazira. Imbere kubandanya muze gusoma iyo chapitre yose kuvitangura. Hari intambara bari batewe n'ibihugu bingahe? Bitatu. Ingabo zitatu bateye igihugu kimwe. Sivyo? Arabona umurongo wa 12 avuga ngo amaso dashye kuri wewe ntidufite ntacyo twokora ntacyo dushoboye. Bageze imbere bahanganye n'abanzi bangahe? Igihugu cy'u Burundi, hariho Kongo, hariho u Rwanda, hariho Tanzania, n'amakano gutya. Tugira he? Uraba Tanzania cyangwa uraba Rwanda cyangwa uraba Kongo? Turaba hejuru. Verset 12 niko avuga. Ngo dushize amaso kuri wewe, bibaza ko ari 12. Sibyo? Ngo dushize amaso, ngo nta nguvu dufise devant cette multitude. Bariko ngo dushize ki, nous savons pas que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ngo amaso yose kuri wewe. Hanyuma ageze kugwana rero, byagira ko arasoma. Yoshafata avuga ati nta kibazo, abaririmbyi cyangwa abatazira muzi imbere. Kweki bashize imbere, yashize imbere intamba abagwanyi y'umuheto abashira inyuma. Hano dukiye gutahura yuko kenshi dushira imbere umuheto, amashima akaja inyuma. Ariko yaracuritse afata abaririmbyi abashira imbere, abagwana abashira inyuma. Itabaye niki batanga gutazira. Reka dumasara soma 21-24. nuko amaze kuja inama n'abantu ashiraho abo kuririmbira uhoraho no kumutazira. Bashazishije ukwera. Abashize imbere. Kugira ngo bagende bitangira imbere y'ingabo. Baririmbe bati mushime uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho. Haleluya. Akanavuze ndabasabye muzoze makavuga amasengesho. Mushime uhoraho kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Parce que sa miséricorde dure à jamais. Aya majambo niyo majambo nyene bavuze igihe bagira inauguration ya temple de Salomo. Muri ahanyene muri ngoma ya kabiri cyo 5 umurongo kuva ku murongo wa 14 imanuka. Bavuze ngo nushimwe ngo ineza yawe yamaho ibihe byose, ta bonté et ta miséricorde byamaho ibihe bidashira. Ngo bavuze gutyo haza naniwe igicu cya presence y'Imana ku buryo abaherezi cyangwa abatambyi batatse kubona n'ingene bakora. Kwa Imana yamanuwe iyo y'Imana ngo ineza yawe n'ubuntu bwawe, ta bonté, ta miséricorde byamaho bidashira, ukabivuga cyane cyane uri mu bibazo bizana ubushobozi. Aya majambo bavuze ngo ineza yawe yamaho bayavuze bari mu kibazo gikomeye. Kumbure gisumba icurimo wewe kuko bagira bicwe, bagira bapfe batewe impande zose n'ingabo zibaruta. Izo ngabo zisiguriki ni ibibazo urimo. Ushobora kuri ibibazo by'amadeni, by'amafaranga, ibibazo by'umagara, by'ingwara, ibibazo byo mu rugo. Sivyo? Icyo kibazo cyose urimo uhindure ubanze ushira imbere amashimwe. Ubwira Imana uti neza yawe yamaho ibihe bidashira. Berazi ikibica biba. Turabi byabaye. Murongo wa 22 na kabiri soma. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira, uhoraho ashiraho abo guca igico abari baje gutera ibuyuda. Bandanya. Aribo Bamoni n'Abanyamowabu n'abavuye ku musozi Seyiri. Baca basubiranamwo. Bandanya. Kuko Abamoni n'Abanyamowabu baciye bahindukirana abavuye ku musozi Seyiri kugira ngo babice babageseze. Nuko bamaze guherengeteza abo banyeseyiri bisubiraniramwo ubwabo, umuntu wese na mugenzi we bashirako baricana. Ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Kirisugira ngo barafashanyije kumarana.
nagira mvuge ikintu cyitwa confusion. Confusion mu kirundi ni kuzazanirwa. Nashaka nabwire ko ubwa mbere munkurikire neza ngaha harakomeye. Ubwa mbere imbere yuko iyo bahatanga gutazira Imana. Imbere ko tanga gutazira Imana. Kuko bisomye murongo wa 12 muhandike. Verset 12. Okay, kuva kuri verset ya mbere, murongo wa mbere kuja ku 11 kuja no 12. Yehoshafati yari yagize kuri. Yari yazazaniwe. Yari muri confusion, yuzuye ubwoba, bigitangura aho ngo yarajugumye yagize ubwoba. Yayi peur. Agira ubwoba, agira no kuzazanirwa. Haleluya. Ariko mu nyuma amaze gusenga, mwisomye yaze gusenga, runama aratazira Imana, acavuga ati intambara si yanyu. Intambara si yanyu, intambara ni uhoraho. Hanyuma tanga gutazira aba icyabaye habaye transfer, vuga uti transfer. Habaye transfer ya confusion. Transfer no kuvuga iki? Mafite WhatsApp unashye transfer, siko? Transfer no kuvuga iki? Naronse audio, reka nayigu transfere izi wa. Difference nuko ngaha ufashe audio muri WhatsApp yawe kayiha uwundi iwa biragumayo. Ariko yi transfer igenda yose audio. Basigara bifita ta audio ufise. Bari bafite kuzazanirwa, ubwo kuzazanirwa yo confusion yaciva muri bo igenda mu bansi. Kuko none confusion barayumva. Barazazaniwe, washaka kubona abantu batatu mwagiye hamwe kugira mukubite piyo. Atanga gutazira Imana muce muri abana mwebwe. Mucamuza kwicana. Bagize confusion. Aranyigishije gose yuko ari confusion cyangwa kuzazanirwa, ari frustration, ari ububabaro, ari esprit abattu. Iyo ni imyuka mibi iri muri wewe, ni watanga gutazira akaza kuvyagira, haraba transfer. Iyo myuka mibi genda he ku mwansi. Igihe Yesu yahura n'abavuga murinde gitero, baravuze ngo dukuremwo tujyana muri ngurube, habaye transfer y'amadayimoni agenda mu ngurube. Ama iyo myuka mibi yo kwihebura ya confusion izokuvamwo isubire kuri uwo mwansi wawe. Kweli ko mwansi yagira confusion, kuko yakuzana ikibazo gisigura yuko utegereza kwihebura, utegereza kwimyonza, utegereza kwidoga, utegereza guheba gusenga, utegereza gutuka Imana cyangwa karira Imana, sivyo? Yabipanze byose muri laboratoire. Baramuza rero laboratoire ya Satani. Hari laboratoire ategura imigambi y'abana b'Imana. Rero yamaze kugira produit fini. Yaguteza umutego kugira no wabigwamo no wabibona uce widoga. Uce widoga ubivemo uhebe gusenga. Rero hanyuma hako widoga, hako widodomba, haleluya, uri gitangaza, uri Imana. Mudayimoni ngo dibiki confusion, muratera confusion, bacha marana kubera iki confusion yavuye mu bana b'Imana ija mu bansi. Igihe ndiho azaza kuvyagira mu ntebe, ivyo bintu byose biri muri wewe bizoja mu mwansi. Azohunga kubera confusion. Imana ishimwe. Ndanawereka ikindi cyanyu mwanya uranyeruse. Tuje muri byakoze n'intumwa, ndakunda gusi inkuru ya Paulo na Sila. Byakoze n'intumwa igice cya 16, Acte 16. Tunyarutse. Acte 16 asome 24-26. 24-26. Iyi nkuru muyikurikire gose, nanye yanyigishije cyane. Vyakozwe n'intumwa igice 16 24 gushika kuri 26. Nawe abariwe atyo abashira mu nzu yo hagati, arobeza amaguru yabo mu mpatane z'ibiti. Maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ica inyiganyiga cyane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka. Haleluya! Iminyororo ya bose iradohoka. Haleluya! Sinzi muravyumva? Paulo na Sila baziziki bivyende. Ninde bafashe ku nguvu?
bavuze ubutumwa bwiza. Tuvugisha ukuri, baragufashe bagutwara muri kasho kubera kuvuga Yesu. Ubwira Imana muri umwanya uri muri kasho, ubwira Imana intambara ni kwawe. Reka bwira ibyo benshi ubwira Imana ariko gamana. Ariko mu bantu bose bavuga ubutumwa ibujumbura nje utoye baya turi kumwe bazize ubusuma bivye. Je ndiko navuga ubutumwa bwiza ariko nkaza kwicara ngaha muri uyu mucafu. Icyo aba rero si gufungwa gusa ngo bari baboshwe amaguru n'amaboko iminyororo, umuze gusoma neza, buzuye ibikomere, bakubiswe fuwe, bakubiswe. Paulo ari hajya, Paulo yicaye hajya, sirari ngaha, aba prisonnier ari ubusarire bwinshi, bakubiswe bararabana. Paulo arabasira, iyo Mana uri niziza, iyo Mana bavuga cyane, bavuga ngo baririmbye ngo abaprisonnier bandi baragira gute, barabumva. Iyo Mana, iyo Mana ibida n'amaraso, nziza, iyo hagera kure kwere munyororo, nziza, iyo Mana. Bacamana ku bushobozi, bagize intebe ndiho yamanuka ngo hacaba ubushobozi, abanyamugigima, tremblement de la terre, iminyororo yose iracika. Iminyororo ndi yayiciye umarayika wa ndiho yamanuwe n'iki, iyo Mana. Haleluya. Iyo Mana. Ukurava amaraso, uri kurava amaraso w'iyo Mana, iminyororo iyo Mana. Kubera iki? Bari batahuye ko yaba iminyororo, yaba gukubitwa, yaba ibibazo, yaba ingwara, yaba kutavyara, yaba kutarongorwa cyangwa kurongora, iyo Mana, iyo Mana, oh nizi. Haleluya. Dukeye confusion muri kaya Satani, dukeye confusion muri kaya umwanzi, dukeye atmosphere. Vuga uti atmosphere, ikirere cy'amashimwe kugira ndiyo manuke avyagire. Ibyari bigoramye arabigorora, ibyari bicuramye arabihagarika, ibyari byagiye ku ruhande arabigarura. Ndazezerwa amajambo. Amajambo arindi ubuzima bwanje, icyo gituma mumbona ubundi, nicyo gituma mufise kanguka uno munsi. Ntakanguka ari kuvuka yo mu mwidodombo, kuko terma namaze amezi 3 mimbaza Imana mvuga muri iyo Mana n'inzara. Satani turapfasha, ntacyo nzoda mwijuru ntanopfa, iyo Mana. Haleluya. Ntakubeshe ngo urapfa, ko niwapfa upfira mu mwami. Ntakubeshe ngo aragutwenga, nibyo bavuga byose. Igikuru nuko ndiyo vyagiye ku bitugu byawe, agume ku bitugu byawe iyo byose. Uvuga uti turi kumwe na ndiho. Nuraboka ngaha, aho ndi siho narindi imbere, kandi abantu yakora muri jewe. Ejo sidoba ndi uwo ndi no munsi, iyo Mana, iyo Mana. Haleluya. Abantu bakubwira kuvuga ngo ndirimbo iyo Mana ngo urayikunda mu bikorane iminsi yose, ndaza aho yankuye. Iyo Mana. Haleluya. Oh ninzi cyane iyo Mana. Haleluya. Yibwiye ko ari nziza, irakwiriye gushimwa. Haleluya. Bwana sifiwe. Abatazi nta yanje, après 3 mois naciye mba connecté na madame. Abantu bose bari hewe nazo tarongoye, ndamubasha cyane bagwaye cyamba connecté n'umuntu wa mbere, mu partenaire wa mbere, kuko uwo partenaire yaje muri Amerika akora ase binini nta ndende, afise business arimo kwambira batabizi no nihusa n'abasinziriye.
yarase business akora ari muri Amerika, Pennsylvania, Pittsburgh. Genda mu Burundi hagarika akazi, demission, ara demission. Amaze kudemisiona genda mu Burundi. Nje gukora iki? Genda umare 3 mois mu Burundi gukora iki? Nzokubwira washitseyo. Aho maze 3 mois maze 3 mois ndiko kubwira iyo mana unawe mu mutima bayo genda mu Burundi. Hari action, réaction. Imisi yose kurahimbaza Imana nishobora kuryoherwa ngo wego sha Mikaeli Taria, Gabriel Shaha, Daniel Genda. Hashaka kubimenya Satani, hashaka kubimenya. Madamu wanje n'umupartenere wanje wa mbere baje ukwezi kumwe, maze trauma ngira ngo iyo mana, haleluya, ashitse umare asanga amadena ngeze ngaha. Nauze nataye na position singenda gusha. Telefoni ya bank telefone ndi bugupfa. Uwo munyamerika yaje amadeni yose pe kuri inzu pa kujya ntanzara. Haleluya. Nani ari yo mana? Nabamba yo mana gusa. Shimimana, haleluya. Amen. Shimimana, hey, numa. Wabaye dabaye. Haleluya. Shimimana, haleluya. Haleluya. Haraje aba voisin. Hari mu Kinindo. Baraza kwidoga. Babana bacu bagisinzira. Ntuziye naye yankuye wewe. Kuzobwanye n'inzu tuzokwitwarira gende mubwire. Sishaka guhagarika. Ndazi yo yankuye. Imana yaduheza giduha umwana. Ndavuga nta n'izina no muha. Shima! Azogenda hose nanzo nkiriho bamenye ati shima. Shime nde ndio. Ukwezi nyene 2011 niyo yavutse umwana. Cyano ikiganiro cyitwa cyo kuvuga ubutumwa kuri radio. Passion no cyita gute? Ishimwe! Nino muzi cyitwa ishimwe. Make this amoye muzokoma mumviriza. Ishimwe. Haleluya. Yabane sorry, nashobora guhindura izina rya madamu. Akumita gute? Akumita gute? Irishura. Nari kurondera ikintu kijanye n'ishimwe. Kuko nanabaje kwambara amashimwe, nanambaye amashimwe n'ayandi ya reserve mu kabati. Apara yandi gusa, oya. Narona reserve, yononekanisha nambara yandi. Haleluya! Abizera uhoraho bariyubura mu ngome zisha no mu mashimwe. No mashimwe. Nushimana ko bimeze neza. Urashimana igihe bimeze nabi. Nimba ushimana ko bimeze neza gusa ntutandukanye n'abapagani. Umusuma batamufashe manu urakoze. Abapagani bashimana bigenze neza kuri bo. Ariko abana b'Imana abaherezi bashimana continuellement. Hébreux 13:15 continuellement. Ubuda siba. Wow. Mwandika murongo wa nyuma 1 Thessaloniciens 5:18. Numere ndaheje ngaha amasara arageze. Abetesalonika ba mbere cyo 5 murongo wa 18. Mwame mukenguruka muri vyose. Mwame mushima muri vyose. Uko ico arico Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Rendez grâce en toutes choses. Mushima Imana muri vyose. Vyose biki? Bibi na vyiza. Mushima Imana ukwaye. Ushima Imana umaze imyaka 10 utarasama. Ushima Imana umaze imyaka 45 utaronka umugabo. Ushima Imana muri vyose. Kubera iki? Ngo c'est à votre égard la volonté de Dieu. N'ubugome bw'Imana mwumvirize neza ngaha en Jésus Christ. Muri Yesu Kristo. Aniyo mpereje. Gutazira Imana, guhimbaza Imana, kwambara umwambaro w'amashimwe. Bitegeza kuba muri Yesu Kristo. Apana inyuma Yesu Kristo. Kugira ushobora guhimbaza Imana amashimwe ashika. Ushobora kumvira n'inyigisho kuvuga ati ya simbona shite muhira iyo ma tayo muri Yesu Kristo zero. Kwa muri Yesu Kristo no kwakira Yesu mwami n'umukiza. Ugashika umuherezi, umusacrificateur, umutanzi. Muri Yesu Kristo niho amashimwe yawe yumvikana. Muri Yesu Kristo niho ushobora gushira Yesu
intebe y'Imana ku gitugu cyawe. Nicyo gituma mvuga nti umuntu umwe gusa bari ngaha ashaka kwakira Yesu Kristo, ashaka gucika umuherezi. Byashaka kugira abantu bakoranyiriza ku radio, inyuma y'ino nyigisho hariho telefone muca tutanga. Uri ku radio ucu telefone, iyo telefone nimba ushaka kwakira Yesu Kristo, nimba uri kuri application internet uca ugenda kuri application ari ahantu ho gutanga intahe, fora nimero ya WhatsApp. Benshi cyane bako arabohoka kuko bashiye amashimi yawe ntashobora gukwakirwa utagize gute, utakiriye Yesu aguharire, akugira icyare mugisha, akugira umuherezi cyangwa umutamvyi ushobore gushaka kubitugu amashimwe. Andiko mbwira abantu bari kuri internet no kuri radio, nimba ari umuntu ngaha avuge aduze ukuboko. Uri kuri radio ari telefone mucamu telefona, ari kuri internet muhamagare. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Amashimwe yawe ntazosubira kuba kwa kundi nyene. Amashimwe yawe ntazosubira kuba kwa kundi nyene. Amashimwe yawe ntazosubira kwa kundi nyene. Amashimwe yawe agiye kugira ubushobozi. Haleluya. Amashimwe yanyu agiye kugira ubushobozi. Imana ishimwe. Dusoko mbere Imana bashikuraba n'abari kuri internet no kuri radio. Haleluya. Bwana sifiwe. Yaganapsema jambo kaya musubiramwo ariko muze kubona ujye mu kozi w'Imana. Muce mumuraba inyuma sivyo? Hari amajambo aza kubafasha. Mvuga uti Mwami Yesu, ndatsinzwe n'ijambo ryawe. Kuva kuri uno mwanya ndahisemwo kukwakira nk'umwami n'umukiza. Ndemeye ko wapfuye ukazuka ku bwanje. Ndavuze ni kuva kuri no saha ndashaka kuba umwana wawe. Ndashaka kugorongorwa na wewe. Ndashaka guterura intebe yawe nashyire ku bitugu. Ndashaka kuzina ryanje ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ndashaka kuvabanura na Satani. Ndagushima kubikoze kuri Imana y'ubushobozi. Amen. Haleluya. Turagije grasabe abashaka gusenga kugira turongo ubushobozi. Uvuga tudashaka isengesho rishoboze kuba umuherezi, tuhaguruke dusenge turangiza. Haleluya. Mana ndagushima kuri Imana y'ubushobozi, ndagushima kuri ijambo twumvise, ijambo ribohora, ijambo ritwigisha ko wewe uri umwami ukwiye kuvyagira ku ntebe y'amashimwe. Turagushima Mana, ndagushima kwa bose bahagurutse dusaba inkomezi nshasha, n'ababikora turakeneye inkomezi nshasha kugira by'ukuri ube mu buzima bwacu imisi yose. Turashaka ugire transfer y'ama confusion yari muri twebwe, utransfere ubwoba bwari muri twebwe, utransfere umutima wihebuye wari muri twebwe kugira tugendere mu buzima bwawe, tube abo ushaka tuba. Ama programe yose atari yawe afutike mu izina rya Yesu Kristo. Amen.